kuvaho abahiganira intebe ya mbere ikomeye gusumba izindi ku mubumbe w'isi batanguriye kwiyamamaza mu maleta yose agize igihugu gitunze cyane kuruta ibindi ku isi, leta zunze ubumwe za Amerika, umudame Kamala Harris n'uwahora aramutswe iki gihugu ca Amerika Donald Trump, bose bakagomba kunganya abafana n'amajwi mu matora abanza kuri uno munsi wa kabiri itariki 5 z'ukwicumi amatora rusangi agira 60 yo gutora umuperezida agira 47 wa Amerika no gutora icegera ciwe vice president agira 50 w'iki gihugu aza yatanguye. Yaba bitoza the candidates, yaba batora the voters, aba bose bemeza ko aya matora kariyo matora ngira kamaro mu gihe cabo